Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure Umuhuza TV uri mu bambere. Uyu mwanya ngiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, ariko nanone tugiye kugaruka ku nama giturumbuka ihamagajwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye kuri ubu iteraniye mu gisagara ca Bujumbura, ikaba irimwo abaserukira abandi mu nzego zose z'umutekano no kwivuna abansi, babura amatari b'intara zose z'igihugu n'abaserukira abandi bose mu nzego z'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Harimwo benshi batandukanye, Prime Niyongabo, harimwo indongozi nkuru mu gipolisi c'u Burundi, mu butungane nabo barimwo, kandi nanone hakaba harimwo n'abakozi benshi bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abashikiranganje bagiye batandukanye. Turaza ko bigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye nicoba gitumye iyo nama giturumbuka ihamagazwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Abari muri iyo nama bavuze ko amakuru dufise yo kwizera nuko iyo nama bamenyeshejwe kiza kuba kuri uyu munsi mw'ijoro kw'isaha 3 ukaza kubikurikira muri ano makuru. Naho kandi umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni, Darlene Alain Bunyoni, ahejeje gutangaza ku rukuta rwe rwa Twitter ko abasirikare n'abapolisi batari bake bavyutse baboneka mu kibanza gipfungiwe mwose wiwe General Alain Guillaume Bunyoni, aho apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Ibi bikaba vyatangajwe ku rubuga rwe rwa Twitter. Ni nyuma yuko hari amakuru twe twabashikirije avuga yuko ikibanza Alain Guillaume Bunyoni apfungiwemwo hajayo abantu 3 gusa. Hajamwo umuyobozi mukuru w'ibohero ujejwe umutekano mw'ibohero ndetse n'uwo bita sociale mw'ibohero, akaba ari nabo bamushira ivyo gufungura ndetse n'ivyo kunywa, kandi bakaba bamwugururira isaha 2 z'agatondo bakamwugarana isaha 10. Vyose tugiye kubigaruka ko ku buryo burambuye muri ano makuru. Ni vyinshi turaza kugaruka ko kuri no nama giturumbuka itumijwe ko yahamagawe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, irimwo inzego zose yo babaserukira abandi mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi, babura amatari b'intara zose zo mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bo mu nzego z'ubutungane. Fyonda sabone canke subscribe kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utojikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Ni Umuhuza TV, nkwaye kaze mw'idonido yano makuru. Reka ano makuru yacu tatangurire kuri iyi nama idasanzwe yatumijwe ko n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye kuri ubu ikoraniye mu gisagara ca Bujumbura. Ni inama irimwo benshi cyane, harimwo umushikiranganje mu vyajejwe, harimwo umutekano mu gihugu Martin Niteretse, harimwo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo, harimwo abaserukira abandi mu gipolisi c'u Burundi ndetse n'ababura amatari b'intara zose, hakaba kandi harimwo n'abahagarariye abandi mu gisata c'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi nama niyo kurabira hamwe ingene umutekano ugiye kuba wifashe mu gihugu cose. Ni nama yatumijwe ko mw'ijoro, aho benshi baronse message kuri za WhatsApp zabo, abandi bagahamagarwa n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bababwira ko kuri uno munsi hari inama ihamagajwe n'umukuru w'igihugu. Iyi ni inama idasanzwe iza kwigirwamwo vyinshi bigiye bitandukanye, kuko ngo hari naho baza gukora umwihwezo w'abajejwe umutekano abo mu gisata c'ubutungane ndetse n'abandi bose, ariko babizigirwa ba Perezida Ndayishimiye, bakaza kurabira hamwe ingene umutekano ugiye gukazwa mu gihugu cose, abapolisi ku mabarabara mw'ijoro, abasirikare bagashirwa mu bibanza bigiye bitandukanye bivugwa yuko hoturuka umwansi. Mu bakurikiranira ivya hafi imikorere ya Alain Guillaume Bunyoni, hari amakuru yamaze iminsi avuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarashinze ikiroberi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Rero amakuru ava kuri umwe mu begereye cyane Perezida Ndayishimiye akora no mu biro vy'umukuru w'igihugu, ngo hari ikibazo
c'ico kiroberi benshi batazi aho gikorera ndetse n'abakirimo. Ariko Perezida Ndayishimiye ibi ntibimuteye ubwoba kuko umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo nawe imbibe zose z'igihugu kuri ubu ziracunzwe, abanyagihugu bose batekane aho baherereye hose kuko nta gishobora kuza kubakanga. Iyi nama rero ikaba ibaye mu buryo bwo gukarisha ingamba zo gucungira umutekano w'igihugu cy'u Burundi, gusa abenegihugu nibatuze batekane bakore yo abakora mu ijoro no ku murango bose bakomeza ibikorwa byabo vya misi yose kuko kuri ubu umutekano wifashe neza. Ni mugihe mu kanya gatoyi ku rubuga rwa Twitter rwiwe umukobwa wa General Guillaume Bunyoni Darlene Bunyoni ahejeje gutangaza ko mu gatondo ka kare ko kuri uyu munsi abasirikare n'abapolisi batari bake bazindukiye ku kibanza ise ari we General Guillaume Bunyoni apfungiwemo mu ibohero rikuru rya Ngozi. Ivy'iyi nkuru vyo turacabikurikiranira hafi kuko nta makuru atomoye twari twayironkako. Gusa kuri ibi birabana n'umutekano w'igihugu, umutekano w'igihugu kuri ubu uracunzwe neza. Impamvu bahamagaye babura amatari b'intara zose n'aba bari mu nzego z'umutekano mu ntara yoba no ku rwego rukuru rw'igihugu no kugira ngo barabire hamwe ibijanye n'umutekano mu gihugu cyose. Hakaba harimwo kandi n'abaserukira abo mu rwego rw'ubutungane. Ibiza kuva muri iyi nama turaza kubibashikiriza, turacabikurikiranira hafi. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko ngo baba bariko bariruhutsa aho bari bamaze igihe basaba agafashanyo none igiti camye. Nk'uko twari twabibashikirije mu nkuru, abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi umwaka wa mbere n'uwa gatatu bariruhutsa ko aho bari bamaze amezi 5 bataronka agafashanyo, ariko bakaba bakaronse kuva ejo hahise kw'igenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka w'2023 nk'uko bishikirizwa n'ubuserukizi bwabo banyeshuri basaba ko boja kuraba ku makonti yabo. Nubwo biruko abanyeshuri bavuga ko rero bivanye n'igihe bari bamaze batarozwa ko gafashanyo, bari bamaze kuja mu madeni menshi ataco basigarana. Urongozi bw'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi busaba abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri kwihangana kuko ngo nabo ikibazo cyabo kiriko kirakurikiranwa. Nayo abanyeshuri bakaba basaba ko bokongera bakabarabira uwundi muce kugira bashobore gusubira ku murongo kuko baronkejwe umuce umwe wonyene. Ni mu gihe bari batangaje ku munsi w'ejo ko agafashanyo kabo batari bwakaronke. Inyuma rero yaho abanyeshuri biga mu myaka ya gatatu y'ibisata bitandukanye vyo muri kaminuza y'u Burundi bari bamaze imisi bidoga bavuga ko bamaze ikiringo c'amezi 5 bataronka agafashanyo ngurane kabo Buruse. Ubuserukizi bw'abanyeshuri muri iyo kaminuza nabwo bukaba bwabahumurije. Remezo Sostene aserukira urwo rwego avuga ko abiga mu myaka ya gatatu n'abagira baheze igisata c'ubuvuzi ngo kugurane kabo bokitega kuko n'abatari bakaronswa mu mwanya uri imbere baza kukaronka. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize mu ntara ya Kayanza aho ibara ryaguye. Abana babiri bo muri komine Gatara bishwe na se ubavyara. Abo ni Omer afise imyaka 4 na Mireye w'imyaka 6, bose bishwe mw'ijoro buca ari kuri uyu munsi, bishwe mw'ijoro ryo kwigenekerezo ya 10 rishira uyu munsi igenekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka w'2023 bacumiswe imbugita na se abavyarazwe ku izina rya Bucumi Fidele Bataziranija afise imyaka 48. Intandaro y'amatati ngo nuko umugabo yagiriza umukenyezi wiwe Nyabenda w'imyaka 30 ko abo bana yabavyaye hanze. Umugabo akaba yisha abana abuze umugore wiwe kuko yari yahunze hakiri kare abonye umugabo yashavuye cyane nk'uko amakuru atandukanye atangwa n'ababanyi b'uwo muryango ufise abana 7 bose baba ku mutumba wa Gihororo muri komine Gatara aho iryo bara ryagwiriye bavyemeza. Bajejwe intwaro n'umutekano nabo
bariko bagira amatohoza ariko uwishe abo bana yaciye ahunga gushika n'ubu ntarafatwa. Turabandanya tubikurikiranira hafi, turaza kuyabagezako ku buryo burambuye. Ndabukenguruke rero tubanye muri ano makuru yaragezweko muri kano kanya. Ico mwibutsa ufyonde sabone canke subscribe kuri Hotel Wafyinako kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza uri mu ba mbere. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.